bene data, Imana yacu ni nziza, yuzuye imbabazi, yuzuye ikigongwe cyinshi, naho wowe warayirakije ibihe byinshi birebire, ibyaho ukabikora uyu munsi. Haleluya, iriteze ko guhitaniza umugisha. Yesu nashimwe, upfe kubyemera gusa. Erega uhoraho nta hato umuntu atamutaye, kuba ari ugukangira gusa ibiri kwiregeranya igashiramwo akantu ati garuka. Haleluya, Imana irahindukirira abantu naho byari bimeze uko, pole sana, garuka. Haleluya, Imana irakiranira abantu bayo, Imana iragirira neza abantu bayo, naho baba bageze kure, naho baba bageze ahantu habi, Imana irasubira ikabambika. Umuntu yari yarahetse ko gahuza, mwibuke wa mwana w'icangazi yarayagira araye ibyiwe, arakora ibyaha by'ishano, arakora byinshi, mugabo ahindukiye kwasi. Amena, wagakiza ngo kari ku munwa. Haleluya, avuga ngo te data, nacumuye kuri wewe, cumura no kuyo mwijuru, ntibimbereye kwitwa umwana wawe, ehe ndagarutse, none nungirira imbabazi. Haleluya, ijambo riva mwijuru ngo mwana wakoze ibyo utazi, ndaguhariye bagishuri. Haleluya, Imana iradukunda bene data. Babahaye gakeye mu izina rya Yesu. Yesu abahezagirane nanje. Imana itugiriye ubuntu muri kino gitondo kugira ngo twumve amajambo y'Imana. Bari tugiye gusoma Zaburi ya 2, umurongo duhere ku murongo wa mbere turashishikara. Abanyamahanga ni iki kibateye umuvurungano? N'amoko yagiriye ingingo iki ivy'ubusa? Abami bo mw'isi baragomoye, n'abakuru bahurije ingingo hamwe kugwanya Uhoraho n'uwo yarobanuje amavuta. Bati ngo ducagagure imvuto batubohesheje, dutekure ingoyi badushizemwo. Umwe avyagiye mw'ijuru azobatwengera mw'ijigo, umwami Imana azobakengera, maze azobabarirana uburake bwiwe, azobateza ubwoba uguhambara kwiwe gukomeye. Ati ni jewe niyimikiye umwami wanje kuri Siyoni, umugwa wanje wera. Ndavuga rya jambo rishinzwe, Uhoraho yarambwiye ati urubura bwanje uyu munsi ndakuvyaye. Nsaba nzoguha amahanga azabe umwandu wawe, n'impera z'isi zize zibe ishamvu yawe. Uzobamvunaguza inkoni y'icuma, uzobamenagura nk'ikibumbano. None rero mwabami nimuca ubwenge, mwabacamanza bo mw'isi nimwemere kugirwa inama. Musabe Uhoraho mwubashe, munezeranwe uguhinda agashitsi. Umurongo wa 12 niwo tuza guhagararako. Haravuga ngo mugumbire urya mwana kugira ngo ntarake, namwe mugahonera mu nzira, kuko uburake bwiwe bwoca buziriringa, hahigwa abamuhungirako bose. Imana nihabwe icubahiro. Igitabo candika Abaheburayo, cete candikiwe Abaheburayo igice c'10, naho nyene twasoma amajambo make turahera ku 26. Abaheburayo igice c'10 duhere ku murongo wa 26 turashika ku murongo wa 31. Cete candikiwe Abaheburayo igice ca 10 duhere ku murongo wa 26. Haravuga ngo imburi, kuko namba dukora ibyaha ibigirankana, kandi tumaze guhabwa kumenya ivy'ukuri, ntihaba hagisigaye ikimazi c'ibyaha, ariko haba hasigaye kwitegana ubwoba, gucigwa kwiteka no kwitega umuriro w'inkazi uzorigata abansi b'Imana. Ukengereye ivyagezwe vya Mose, ivyabona 2 canke 3 biramwicisha.
atakagongwe, mugira ngo umuntu ntazoba akwiye guhanwa ibirushirije cane asiribanze umwana w'Imana akiyumvira amaraso y'isezerano yamwejeje ko ari igihumane agacokora mwemu w'ubuntu, kuko tuzi uwavuze atuguhora n'ukwanje ni jewe nzobasubiriza mu nkoko, kandi atuhoraho azocira urubanza abantu biwe. Erega birateye ubwoba gukorokera mu maboko y'Imana nzima. Duherahereze dusoma ijambo ry'Imana muri iki gitabo cy'umuhanuzi Yoweri igice ca kabiri, naho tuharangirize. Yoweri igice ca kabiri, bafise Bibiliya maze gikora n'amajana 987 isezerano rya kera, amajana 987 urupapuro. Dusomeho ijambo ry'Imana duhereye kuri 12. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Yoweri ahanura abantu ngo bihane. Yoweri igice ca kabiri duhere ku murongo wa 12, urupapuro amajana 987 duhereho. Aravuga ngo enda naho bigeziyo nikuhoraho agize, nimungaruke ko n'imitima yanyu yose mwisonzesha murira muboroga, imitima yanyu aba ariyo mutabura, ariko si impuzu zanyu, kandi mugaruke kuhoraho Imana yanyu, kuko ari nyabuntu yuzuye imbabazi, iteba kuraka, igira ikigongwe cinshi, kandi yigarura ngo ntizane ikibi. Ntawe ubizi, kumbure yohindukira ikigarura ikabasigarana umuhezagiro, niwo mafu y'amashikanwa n'ibiturire vyo gushikanira uhoraho Imana yanyu. Nimuvugirize inzamba Isiyoni, mushinge igihe cyo kwisonzesha, mutangaze hose haba ikoraniro ry'agahebuza, mukoranye abantu mweze ikoraniro, mwegeranye abatama, mukoranye abana n'abakiri kwibere, umukwe nasohoke mu nzu yiwe, n'umugeni nave mu nkinga. Abaherezi aribo basuku b'Uhoraho nibaririre hagati y'ikirimba c'inyubakwa n'igicaniro, bavuge bati hangaza abantu bawe, ewe Uhoraho, ntutanga ishamvu yawe ngo ibagatukisha, canke amahanga ngo ayiganze. Niki kibavugisha mu mahanga ngo Imana yabo iri hehe? 18. Maze Uhoraho agirira ishaka igihugu ciwe, agirira ikigongo abantu biwe. Uhoraho yishura abantu biwe, atehengera mbarungikira amasaka na vino n'amavuta ya elayo, maze muzota kabi, kandi sinzosubira kubahindura agatukisha mu mahanga. Ariko babansi b'iburaruko nzobabashira kure, ndabahindire mu gihugu c'ikigatwa c'akahebwe. Ab'imbere mbasuke mu kiyaga c'iburasirazuba, ab'inyuma mu c'iburengerazuba, kandi umunuko wabo uzoduhuka bona agacuku k'ibore ryabo, nako nuko kuko bakoze ibihambaye. Reka tube turageza ngaha n'aya majambo y'Imana, twongere dusenge Imana. Mana data wa twese uvyagiye mu ijuru, turagushimiye imbabazi zawe zamaho ibihe bidashira. Urakoze kukuranije umugeni wawe kugira ngo mucurire amajambo. Ngaba baje Mana, ngaba baricaye Mana, nanje mpagaze hano imbere yabo, ndumushumba w'imburakimazi, ntaco noshobora gukora ntagufise, atari we uvuze abantu botaha imvumure. Ndakwinginze mwemu wawe ngo azahishurire umuntu wese bimukwiriye, ntihagire ubutaha imvumure. Urakoze kuza kubikora, nanje ndabyizeye
mu izina rya Yesu, amena. Aya majambo y'Imana tumaze gusoma, dusomye menshi, ariko kandi mfise iri jambo ryo muri iyi Zaburi ya 2, uyu murongo wa 12, hatubwiye ngo mugumbire urya mwana kugira ngo ntarake, namwe mugahonera mu nzira, kuko uburake bwiwe bwoca buziriringa, hahigwa abamuhungirako bose. Yesu nashimwe. Umugumbire urya mwana kugira ngo ntarake, n'iri jambo mfise. Ibyoratsa umuntu birashoboka, kandi turavye mu ijambo ry'Imana nibiratsa Imana birabaho, ariko ico Imana igomba n'imbabazi. Igomba ko abantu bose baheba ibizira bibabaza Imana, ibizira vyorakisha Imana. Umuntu wese akayikorera bikunze, yihanye, yejejwe mu mutima. Yesu nahabwa icubahiro. Iyi Zaburi ni nk'ubuhanuzi. Uyu mwanditsi yariko arahanura ibizoba muri iki gihe c'iwacu, muri iki gihe ca Yesu. Yesu ntiyari bwaze, mugabo barabibona bikiri kure. Ijambo ry'Imana rivuga ngo baranabisasirira naho batabibona. Arahanura rero, aravuga aya majambo ngo abami bo mw'isi bahagurutse kurwanya uwarobanujwe amavuta n'Uhoraho. Bariko bavuga kuri Kristo azoza, mugabo abami bo mw'isi n'abakuru ntibari babikunze. Yashikiye muri resistance, yashikiye ahantu abantu naho bari mu mwiza ntibari babona ko bari mu mwiza, bo babona ko bari mu muco. Ukuza kwiwe kwarabagoye. Murazi igihe yaza ba Herode baragize amanama, barabura ibyiwe, barashinga iminsi, barashinga kwica abana kugira ngo bikunde na Yesu agendemwo. Mugabo Yesu nahabwa icubahiro, Yesu nashimwe. Aba naho bogomora, naho abakuru boshinga ingingo, byose n'ubusa imbere ya Yesu. Yesu nashimwe. N'igihe amaze kuvuga ubutumwa ivyo vyaranse, n'igihe yapfa, bari bazi ngo baramwishe, bari bazi ngo biraheze, mugabo baragumana amakenga. Baravuga bati uyu muntu yarigeze kuvuga yuko azozuka. Yesu natugirire neza. Abo n'abami bo mw'isi bari baragomeye kugira ngo ubushobozi bwa Yesu ntibuze bugaragare. Baravuga rero ati naho apfuye tukamuhamba, turabonye ko tumuhambye nivyo, mugabo reka dushingishe imva, dushireho abasoda bakomeye bararire kugira ngo barinde imva, uyu muhumvyi ntazohava azuka, canke ngo abantu biwe bazavuye ngo yazutse atazuze. Barabashiraho, baragerageza kurinda, mugabo byose byabaye ubusa. Yesu nashimwe. Nta na kimwe abo mw'isi bazoshikako. Igikuru nuko twogumbira umwana twese. Yesu nashimwe. Niribuye ryashizweho nkirigumye imfuruka, naho bamwe batagemeye, naho bamwe barishibuye, niryo ryari irigumye imfuruka. Yaravuga ko hazobaho rero ibi bintu vy'amaresistance, ibi bintu vyo kuvyanka ivya Yesu, ibi bintu bari bazi ko bizobaho. Mugabo Yesu natugirire neza. Ijambo Imana yampaye niri rivuga ngo mugumbire uyu mwana kugira ngo ntarake, namwe mugahonera mu nzira. Yesu atugirire neza. Niri jambo ry'Imana, umuntu wese asubire yiyumvirize wenyene yuko yagumbiye uwo mwana ni Yesu. Yesu nashimwe. Wiyumvirize uti koko naramugumbiriye. Kugumbirana ni ikimenyetso c'urukundo, ni ikimenyetso c'umuntu ukunda. Umuntu udakunda ntumugumbira, siko? Umuntu udakunda ntumugumbira, ariko umuntu ukunda murahoberana, ukamugumbira, ukumva ko mufitaniye igishika. Yesu nashimwe. Mugumbire urya mwana kugira ngo ntarake. Yesu nashimwe. Turi mu gihe c'ubuntu. Mu gihe c'ubuntu kirafise iherezo ku muntu. Yesu atugirire neza. Ubu buntu uri muri bwo kiriho.
izi mbabazi turi muri zo kubera ishengero rikiri mu isi. Mugabo munsi ibintu byahindutse, kandi ibintu birahinduka ku bantu, birahinduka ku muntu, bishobora kubera rimwe cyangwa ntibibere rimwe. Mugabo igikuru nuko umuntu yogumbira uwo mwana kugira ngo ntarake ibihe byose. Umuntu akumva ati kabisa ndagumbiriye Yesu, ndamwumva, twarahuje, ndamwumva mu mutima, ndumva ngo nkimugumbiriye, ibyiwe biraza muri jewe nkabyumva. Yesu nashimwe, ndamwumva. Sinovuga abagumbiranye muribuka Mariya na Elizabeth ukuntu bagumbiranye, kuko byari ibintu byiza, hakagira ibintu biza mu mitima yabo. Yesu nashimwe. N'iri jambo rivuga ngo mugumbire umwana ntarake. Twasomye ijambo ry'Imana mu Baheburayo hariya mu gice cya 10, aho batubwira ngo uyu muntu yamaze kumenya ukuri, ngo hanyuma wagahindukira agakora ibyaha ibigirankana, ngo nta kindi kimaze c'ibyaha kiba kikiriho. Abarindiye ngo bakwiye kurindirana ubwoba igihe cy'amateka, abarindiye gucirwa kw'iteka arindiye umuriro. Ariko Imana itugirire neza, uyu munsi ijambo ry'Imana ngo mugumbire uwo mwana ntarake, ntimuzoja aho hantu. Yesu nashimwe. Uyu muntu w'Imana amaze kumenya ukuri, maze ngo agahindukira agasubira gukora ibyaha ibigirankana, nta kindi kimaze c'ibyaha kiba kikiriho. Yesu atugirire neza. Mbega umuntu ngo yo kwisigura gute uko guhonyanga amaraso ya Yesu? Umuntu yaracunguwe akabyanka, hari ubundi buntu bwoba bugisigaye. Imana itugirire neza. Hari ibyaha biratsa Imana, hari ibyaha bitera intuntu Imana. Ibyo turabibona mu ijambo ry'Imana, byarabayeho kandi n'ubu bikiriho. Nasoma ijambo ry'Imana rivuga ngo nk'uko byari mu gihe cya Nowa niko bizoba n'ubu. Kandi bavuga ngo aho abantu ngo bazobavuga ngo hari amahoro, ngo nta nkomanzi, hari amahoro, abantu barya, abantu banywa, barongora, bashingira, ngo niho bavuga ngo hari amahoro, ngo niho ngo kuhona ngo kuzobaza ko giturumbuka nk'umutego. Imana idutabare. Yesu atugirire neza. Biradusaba ko twama turi maso. Umuntu akumva ati ndacagumbiriye uwo mwana, turacyari kumwe, haba mu mahoro, haba mu bihe bigumye, haba mu bihe byoroshe. Umuntu akumva ati wa mwana turacyari kumwe, kuko bizoza giturumbuka, bishobora kuza giturumbuka. Mugabo warahagaze neza muri Yesu, nta bwoba buriho. Yesu nashimwe. Usomye ijambo ry'Imana guhera mu isi ya mbere, hariho isi yakuweho kubw'ibyaha by'abantu. Imana irababara iyo abantu bariko barakora ibyaha ibigirankana, iyo abantu bariko barahanurwa bakanka kumva. Ivyo biratera intuntu Imana. Mwitangurira igice cya 6 uhasomye kuva ku murongo wa mbere, turahabona ukuntu byagenze igihe cya Nowa. Murashobora kuhashira amaso naho tutahasoma, haroroshe cyane n'igitabo gitangura. Itanguriro igice cya 6 guhera ku murongo wa mbere. Turahabona uko ingeso z'abantu zononekaye mu isi. Aha Imana yari yararemye abantu nk'uko yaturemye, Imana yari yarabakunze nk'uko yadukunze. Mugabo uko umwanya wagenda, ofire amezire, uko umwanya wagiye uragenda, ibintu bigenda birabahindukamwo. Iki gihe rero ijambo ry'Imana rivuga ngo abana b'Imana bitegereje abakobwa b'abantu babona ari beza. Imana iranka ikintu cyitwa ikivange. Yesu natugirire neza. Muramaze kubona mu Bisirayeli ikintu cyagiye kiba kwegera mu rugendo cyari ikivange. Iyo hari ikivange ibintu biravangana, ibintu bikayoberana. Imana idutabare. Turiko turashika mu gihe kivanze, turashika mu gihe ibintu byose biboneka umenga byitwa gakiza. Ibintu biriko biraba byinshi, ibintu by'amasengero biriko biraba byinshi, abantu bose bavuga Yesu. Mugabo Imana itugirire neza, Imana idutabare. Aha cyari igihe abantu bari baramaze kumenyera Imana, abantu bari baramaze kwimenyera ngo abana b'Imana bagomwa abakobwa b'abantu. Erega uko ibihe bigenda ni kwisi iguma itanga insiguro, ikazana ibintu no, ibi ni sero druwa, ibi nagateka kiwe. Yesu natugirire neza. None biremewe ko umuntu yobuze ubundi kurongora umuntu?
yamushimye bagira ati natware n'uburenganzira bwiwe siko sero druwa mugabo turabona ijambo ry'Imana ibintu bicanganye ibintu iyo bivanganye mu nyuma biragira ingaruka mbi muri uwo mwanya umenga ibintu biraryoshe muri uwo mwanya umenga ibintu ni byiza mugabo hagira iherezo ribi Imana idutabara abantu rero bamaze kubagomwa yego barabajana birakunda mugabo barasubira ngo no kuvyara baravyara mugabo bavyara abantu bita ibigatanya Yesu nadutabara aba bantu bibigatanya ari bavuga ngo biganda abantu badakonywa Yesu nadutabara abantu tabwira ivy'agakiza ngo bumve abantu bahitamwe ivyaha bagomvye kandi bakabikora ku mugaragaro cyo bita generation perverse Yesu nadutabara aho kwigihe kigenda kiza niko havuka nirunganwe rutazomenya ivya Yosefu rutazomenya ivya y'agakiza iyo vyavuye abantu bemeye gukora ivyaha kandi bakabona ko bigororotse Yesu nadutabara wakiriye agakiza arakagumya mugumbira urya mwana kugira ngo ntarake aba bantu barakora ivyaha by'uburyo butandukanye mugabo harimo ivyaha by'ubusambanyi biraba byinshi hanyuma ngo Imana iri mu ijuru irakenguza ikaraba biraraba ibi biriko biraba mu isi ngo yumva intuntu yumva irababaye umurongo wa 6 havuga ngo uhoraho yicuza ico yaremeye abantu mu isi bimutera intuntu mu mutima Imana dutabare uyu munsi ijambo ry'Imana rivuga ngo mugumbira urya mwana kugira ngo ntarake mugahonera mu nzira n'umunsi mwiza umuntu wese arashobora kubona ati by'ukuri ibintu ndiko ndakora biratera intuntu ibintu biratera intuntu hari ibintu umuntu akora abantu bonyine bakagira intuntu mbega Imana yo yaremye umuntu mwibaza ko bimerewe gute Imana idutabara aho umuntu wese arashobora kubona ati ibintu bitera intuntu ibintu bitera abavyeyi kwicuza ibintu aho mbaye abantu baricuza ibyo bintu Imana ikugirire neza uyu munsi utahe wihanye Imana ishimwe naho ibintu byari bimeze gutyo ijambo ry'Imana yatwereka umuntu yitwa Nowa ngo ari ku Nowa we guhora haramushima Yesu nashima abantu b'Imana bariho kandi bazokwamaho kugeza Yesu agarutse Yesu nashima iyi si zogerageza kugwanya abantu b'Imana kugeza kwiherezo jambo ry'Imana yavuga ngo habaho kugerageza ngo no kugira ngo barangwe nuko nabizeye ngo nabatoranijwe ngo atanumwe yovamwo mugo Imana ngo ravuga ngo ico gihe kiragerugwa Yesu ntashima erega abaririmbye hariye muri korale ya kaminuza ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso Yesu ntashima ahari haba daimoni ijambo ry'Imana rivuga ngo nabakuru nabububasha nimwemu mbiza ahantu ho mwijuru n'ibintu by'ibigatanya hari ibiguma bije inama yo kugirira n'ababera yo kugirira n'abantu b'Imana inama zigakora abantu n'ibintu byo hejuru mugabo naho bazobigerageza Yesu nashima byo bintu ntazobishobora Yesu nashima umuntu yejejwe ivyo n'impirahisi ivyo n'amajambo y'ibinyoma ivyo naco bizogira ba Yakobo Yesu nashi mugabo bizobaho ijambo ry'Imana yavuga ngo bagwanya wa mwagazi baragwanya bera aho bo banesheje mwagazi arahaguruka Yesu nashi hari aho dushika ahantu umuntu akumva ko yagwanijwe yashitse kure mugabo apfukamye gusa Yesu nashi apfukamye avuga ati Yesu nizeye baba haleluya Yesu yavuze ngo amwizeye bazopfa rubi umuntu wese amwizeye ntazomaramara umuntu wese amutabaza aramutabara aca haguruka intare mu muryango wa Yuda agacuresha intambara Yesu nashimwe naho bazohaguruka dupfe kwezwa gusa haleluya mugumbiro rya mwana ntarake apfe kutaraka niwe muhamagara ataratse azokwikangurira kugutabara bitugira ubwoba Yesu nashimwe jambo ry'Imana nukurira tubwira aba bantu ingeso zari zarononekaye biratera intuntu Imana irababara iri mwijuru yahwebuza ikaraba abantu ivyo bariko barakora aho Imana irakuzi Imana iraraba umuntu wese ivyo akora
ikamuraba ibyo akora muhira, ikamuraba ibyo akora mu nzira, naho yoba yinyegeje Imana yo irabibona. Imana ica kwa Aburahamu wundi munsi, usomye ngaha mu Itanguriro 18, Imana ibona umugororotsi mw'isi yitwa Aburahamu, iravuga ati mugabo hirya yiwe hariho na mwene wabo, hariho umuhungu wabo yitwa Loti. Yarabaye ahantu mu gihugu cyitwa Sodomu ni Gomora, ibisagara bibiri byari bikomeye. Abantu baho bari barashitse ahantu ibyaha babikora ibigirankana, bya byaha by'ibigirankana. Yesu nadutabara, naho mubuza tokwemera ukamubuza ati mwene data iki ni icyaha, akabyanga bakabyanka. Yesu natugire neza. Hanyuma Imana ica kwa Aburahamu, izana abamarayika baraza kwa Aburahamu, bararaba umutama Aburahamu atunganiye Imana. Naho atari muri ico gihugu cy'Isodomu, yarazi ko hariho umuhungu wabo yagiye muri ico gihugu kibi, mu gihugu cy'ikinyabyaha. Abantu bakora ibyaha bigirankana ku mugaragaro bakibaza ngo bizohera uko. Ibi byaha ntibizohera uko. Yesu nadutabara. Nimba uriko urakora ibyaha bizoja ku gatwe kawe, umenye ko bitazohera uko. Iciza nuko wogumbira uwo mwana ntarake, niyamara kuraka uzohorera mu rugendo. Ariko Imana ishimwe, Yesu natugire neza. Tumvise imburi, haleluya, ngo nimungarukeko. Imana ishimwe, Imana igomba ko abantu bayigarukako. Iragenda kwa Aburahamu, iramubwira ati Aburahamu, ndi mwijuru, numvise ibintu hari i Sodomu, numvise ibintu. Ati nibiki? Numvise induru nyinshi, abera bararira, ibyaha bigwiriye. Numvise induru nyinshi, kandi birumvikana ko hari ibyaha byinshi. None ndagiye kuraba ibintu ntibikwiye kugumuko, ndababaye. Imana irababara kubw'ibyaha abantu bariko barakora. Imana Aburahamu baramubwira ati kandi tuca tugihonya, tuca tugitongora. Imana yamara amaje, tugiye kuraba uko bimeze, dusanze ari byo ibintu bizoba biheze. Mugabo Aburahamu yibuka ko hari umuntu acaje imbere y'Imana, arayibaza ati none nimwasanga y'abagororotsi na 50 bobo muragihonya? Yesu nadutabara. Barambwira bati Aburahamu umugororotsi nitwasanga 50 turakigirira imbabazi. Hari ibintu biba bibi. Yesu nadutabara. 50 gusa, Yesu nadufasha. Arasubira aravuga ati ngira ngo no mu bana ba Loti hari hova mwabononekaye, ntibakwira 50. Mbega ni wasanga yo 10 hoho wogihonya? Tinaho woba 10 no kireka. Yesu nashi, Imana irakundana. Yesu nashi, Imana irakundana kandi ntijaniranya, ntahizo kwigera ijaniranya. Abayo ngo yabamenye kera niko baririmbye. Yesu nashi, kandi ngo banditswe ko ngo ikimenyetso ngo yuva ngo uhora haraza biwe, ngo nuko ngo umuntu wese wavuga iryo zina wagirente abanza ave mu kugabitanya. Ibyo biranditse imbere y'Imana. Umuntu wese avuga ko agomba kujana nayo ava mu kugabitanya. Yesu nashi, nuko kugumbira uwo mwana kugira ngo ntarake. Hanyuma avuga ati nimugende. Baragenda, ariko nkuko byari cyari gisagara kirimo ibyaha byinshi. Abamarayika bashitseyo, murabazi bari kwa Loti, abanyagisagara kubera bari barononekaye, baca baragenda. Hacari gisagara kirimo ibyaha by'ishano, ibyaha nk'ibiriho muri iki gihe. Yesu nadutabara. Nakatabonetse kari Sodomu, nakatabonetse kari Gomora. Ibyakogwa Gomora n'ibyakogwa Sodomu nivyo biriko birakogwa no munsi. Hari kitariko kirakogwa. Hari ibyaha by'ubusambanyi, hari ibyaha byo kw'abagabo basambanya abandi bagabo. Ubu ni ikintu cyemewe gose. Seroduru maraso ya Yesu. Imana idutabara. Mugabo naho biruka ijambo ry'Imana rivuze ngo mugumbire uwo mwana ntarake, kuko yoraka ibintu byohinduka. Imana idutabara. Uyu munsi turacari mu buntu bw'Imana. Imana iri kuravuga uko
aha ni Yesu aguma yamama ati data rindira nabangahe bihane haleluya rindira uyu munsi hariho abantu bihane Yesu aguma yinginga ati rindira papa Yesu nashimye mugombera uwo mwana ntarake ibyaha byarakogwa siko byariho byaha byo kumugaragaro hari n'igihe urumva rero naho bo biregariza naho byo bikaja mu mategeko icyaha cyamari icyaha kizohinduka naho boceza icyaha kizoguma cirabura Yesu nadutabara sivyo Yesu nadutabara erega ibintu bya sexualite muri iki gihe umenga ni ibintu bisanzwe sivyo nanogira ngo birazwe birungikwa ku mwanya tirungikira isi yose yandura ntibica mu mateleviziyo ntibica mu matelefone ahantu hose bikagendagenda hari umuntu murumva yabihaniwe Yesu nadutabara ni ibintu menga zero commerce ni ibintu by'urudandazwa nk'ibindi Yesu nadufasha ariko ibi Yesu nadutabara ijambo ry'Imana riratugabisha reka tuvuge murabe ukuntu igiti kimeze Yesu nadutabara umuntu ashobora kubona ati ibi bintu ni bimwe byaratse Imana akundwa ba Yesu umuntu yihane ibi byaha biratse Imana arabafasha ibyaha nk'ibintu by'ibikinisho umuntu akabikora akongera akabikora ukamenga nibisanzwe mwene data gumbira uyu mwana ntarake ntuhonere muri iyi nzira ntuhonere mu bugaragwa kuko dufite icyo twiteze Yesu nashimye ntagira umuntu yo kwifata nk'aba bandi bose nibyo kurabandura ntibazobura mugabo Imana irababazwa n'abantu b'Imana iyo bivanze umuntu amaze kwitwa umuntu w'Imana akaza katura ko azokorera Yesu ugeza kuyiherezo uyo muntu Imana irababara ikagira intuntu iyo asubiye kwivurunga mu byaha uyo muntu Imana imuravye yabati umwana wanje uwanyizeye ni wagize ibi Yesu adutabara yopfa mibona umuntu atigeze abimenya umuntu atigeze abyemera akiriyo nta kibazo Yesu nadutabara muga mwibuka abisirayeli Imana imaze kubabwira ngo uri umwana wanje ikamubwira uri umwana wanje Yesu nashimye igihe cyose bemeye izindi Imana igihe cyose bayibangikanije nta gihe na kimwe bigeze boroherwa Yesu nadutabara nta gihe na kimwe bagiye babona amahoro Imana yarababara Imana igatuntura ashobora gusoma hariya mu guharura 25 bashobora kubona igihe abana b'Imana bivanga n'abayariye Peyori igihe bivanga bakisuka mu ibyaha by'ubusambanyi ibyaha byo gusenga ibigirwamana Imana irababara cyane naho tutokurirwa turajayo ariko Imana yarababaye Imana iravuga ngo ibi bintu birarenze urugero ijambo ry'Imana ya Mukuva 20 umurongo wa mbere havuga ngo nije Uhoraho we Imana yawe negutukuye mu gihugu cy'ubuja muri Egiputa mu gihugu cy'ubuja ntihakagira iyindi Imana umbangikanye Imana irakunda kutayibangikanywa Imana iragomba ko icubahiro cyayo kibi cyayo yonyene Yesu nashimye nimba warakijijwe iragomba kuguma kuri yo yonyene iragomba kuguma ku murongo wayo yonyene mugabo umuntu atavangiranya umuntu wavuga ati jewe ndi uw'Imana kandi ngo yongera azane n'ibyaha Yesu adutabara igico gihe Imana iraraka irandura abantu basuka mu kiza gihitana abantu 34 ku munsi umwe umwana aratse Yesu nadutabara bene data Imana itugirire neza hari ibyaha ijambo ry'Imana rivuga ngo nivyo bizanira uburake abantu bintabarirwa Imana dutabara ntihagira umuntu yoja mu bantu bintabarirwa dusoma ijambo ry'Imana muri iki cete Pawulo yandikiye abanyefeso twasoma mu gice ca 5 turabe ibi byaha bizana uburake ku bantu bintabarirwa cete Pawulo yandikiye abanyefeso turasoma mu gice ca 5 dusome
duhereye ku murongo wa mbere turashikana no ku murongo w'indwi. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko mwigana Imana nk'abana ikunda, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo nawe yabakunze akatwigura, akatubera ishikanwa n'ikimazi bihabwa Imana, umubabwe umota neza. Gatatu, ariko ubushakanyi n'ibihumanya byose canke ukwifuza ntimukabishire no mu kanwa, mube nk'uko bibereye abera, canke ibiteye isoni, canke amajambo y'ubupfu, canke ibitwenza bibi, kuko ivyo bitabereye. Ikibereye ni ugushima Imana, kuko ibi mubizi neza yuko atamushakanyi canke igihumane canke uwifuza niwasenga ibigirwamana azogira icaragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana. Ntihakagira umuntu abahendesha amajambo y'ubusa, kuko ivyo ari vyo bizanira uburake bw'Imana abantu b'intabarigwa. Nuko ntimugafatanye nabo, Imana idutabare. Ni ibyaha jambo ry'Imana rivuga ngo bizanira uburake abantu b'intabarigwa. Jambo ry'Imana riko riravuga ntuharugwe mu bantu b'intabarigwa uno munsi. Umuntu wese niwe yimenya, nta kidasiguritse kirimwo, ariko umuntu wese ashobora kubona ati ibi bintu ko bingaragaramwo vyerekana ko ntaragumbira wa mwana. Iyo umuntu yamugumbiriye akaba muri we nawe akaba muri we, ibi bintu biramuheramwo. Ubushakanyi, ibihumanya, ukwifuza ngo ntimukabishire no mu kanwa, ngo n'amajambo ateye isoni, amajambo y'ubupfu n'ibindi. Yesu natugirire neza. Mu Bakolosayi naho nyine turashobora kuhasoma igice cya gatatu, cete Pawulo yandikiye Abikolosayi gatatu nyuma gatoya yaha turashobora kuhasoma ijambo ry'Imana, karaba ibintu bitera uburake bw'Imana ku bantu b'intabarigwa, ibintu bivyura uburake. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nukore. None rero asangwa mwarazuranywe na Kristo, duhereye ku murongo wa mbere. None rero asangwa mwarazuranywe na Kristo, murondera ibiri hejuru yo Kristo ari, avyagiye iburyo bw'Imana. Mushira imitima ku biri hejuru, ntimuyishire ku biri mw'isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana. Kristo niwe bugingo bwacu, niyerekanwa namwe muzoca mwerekanwa nawe muri mu bwiza. Gatanu, nuko mwica ingingo zanyu ziri mw'isi: ubushakanyi, ibihumanya, ukwifuza ku mubiri, ukwifuza kubi kose, no kwifuza ivy'abandi, niko gusenga ibigirwamana. Ivyo nivyo bizanira uburake bw'Imana abantu b'intabarigwa. Namwe mwabigenderamo kera, hamwe mwaba muri vyo, ariko noneho mwiyambure n'ibi byose: uburake, kujingitwa, urwanko rw'ubusa, gucokorana, kandi ntihakagire amajambo ateye isoni ava mu kanwa kanyu. Ntimukabeshane, kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa vyiwe. Yesu nashimwe. N'aya majambo y'Imana, jambo ry'Imana riko riratubwira ngo mugumbire urya mwana kugira ngo ntarake. Bene data, umuntu arashobora kugendana ibyaha igihe kirekire, mugabo ibyaha ntibibora, ibyaha ntibitavarere, ibyaha biguma ari ibyaha. Yesu nashimwe. Ijambo abaririmbyi bo muri korali ya kabiri baturirimbiye ngo si intuntu, hari intuntu. Imana yaremye umuntu ikamuha ubwenge, mugabo bikamunanira gutora iciza, bikamunanira gutora n'ikibi. Imana itugirire neza. Hari abantu binanatira mu mukogote, baratubwira urya muntu ukuntu yinanatiye mu mukogote. Yarazi ko yakomeretse, mugabo agumiramwo, mugabo naho wogumiramwo bizogaragarira bose. Ku mugoroba ngo
apfiriye muri bya byaha byiwe. Yesu nadutabara. Iryo jambo ribi rirakaba kure yawe. Imana itugirire neza umunsi umwe, kuko nta muntu azoguma mu isi. Biraryoshe kumvikana bivugwa ngo yarangirije muri hopitale militaire kandi yari yarateguye, ubu yari umuntu ameze neza. Yesu nashimwe. Abagiye kumuherekeza bagenda banezerewe nabo barimo bababaye, sivyo? Mugabo kagenda bavuga ati uyu muntu yari umugororotsi. Bagasha basoma ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu kuntu urupfu rw'abagororotsi ari urw'igiciro mu nyonga z'Imana. Yesu nashimwe. Mugabo bazi ko wagendeye muri ibi bintu ukabigumamwo, kuko n'abantu bashika no ku mfiro bakabwira ati ni wihane, bakaba bazi ko afise ibyaha bigaragara. Hari ibyaha bigira imbere y'abantu, bigira ngo imbere y'umuntu bikagaragara. Baba ati ni wihane mwene data, ni wihane ibibyaha, ni wihane, akanka. Yesu nadutabara. Zo nivyo bizanira uburake bw'Imana abantu bintabarigwa. Yesu atugirire neza. Bene data, naho woba ufise ibyaha bimaze igihe kirekire, uyu munsi ndakugira inama utaha uvyihanye. Yesu nashimwe. Izi mbabazi siko zizohora. Dusubire muri Yoweri turangize. Twasomye muri Yoweri kiriya gitabo cyanditswe n'umuhanuzi Yoweri mu gice ca 2. Twahabonye amajambo y'Imana. Aba bari abantu nkatwe, bwari ubwoko bwa Isirayeli, bwari ubwoko bw'Imana. Mugabo nabo nyene bagenda baca mu bihe bitandukanye, baraca no mu gihe c'ibyaha. Bakundwa ba Yesu, ibi bintu vy'Imana, Imana idutabara. Tutaravye neza, utaravye neza, ibi bintu vy'Imana birashobora guharagwa bigaharurukwa. Ibi bintu vy'Imana umuntu ashobora kubitangura bifashe neza, mugabo mu gihe uko iminsi igenda bagasanga yarareburuye, asigaye yumva nk'abandi, asigaye atahura nk'abandi banyabyaha, ugasanga ivyo yari yaranse asigaye abikora. Imana idutabara. Aba bantu b'Imana bari baramenyanye n'Imana. Imana yari yababwiye ko ari umuvyeyi wabo, irabibabwira neza, irabaha urutonde bakwiye kugiramwo. Mugabo baca bakora ibyaha, barabikora kabisa, barabikora ibyaha biratse Imana, barabikora. Imana irababara. Ituma umuhanuzi Yoweri yari yamaze kubasukamo ikiza, yari yasutsemo inzige, ibintu byabo biraherengetera. Hamwe abantu rero begerana. Yesu nadufasha. Imana ituma inzige, ibintu biri ku musozi byose biratongorwa. Imana ituma ihanga riraza rirasangangura ibintu, abantu basigara bifumbereje. Imana idutabara. Abantu baregerana, abantu barashika ahantu umuntu wese yiyumvira ati none ibi bintu tuzobivamo gute? Yesu nadutabara. Hari igihe duca mu bintu umuntu akibaza ati mbega ibi bintu nibiki? Mugabo Imana tugirire neza, twopfukama tugasenga. Yesu nashimwe. Abantu bakihana ibyaha, nukuri n'igihugu cokira. Yesu nashimwe. Baragera igihe usomye muri aya majambo kuva mu gice ca 1, haragera igihe ngo inkumi, Yesu nadutabara, inkumi Yakobo itararongorwa ikiyumva ati ubu bukwe bwopfuma busiba, kubera bari mu gihinzige zamaze byose. Mbega hoho naho nzogenda tuzobaho gute? Bene data, iyo umugeni amaze kuvuga ati dupfume tubiheba, ibintu biba byabaye nabi. Yesu nadufashe. Kuko umugeni akowe agira ati bizoshika ryari, nta wundi mwitwarariko. Mugabo aba bantu bari bashitse ahantu aho umugeni yinginga umukwe ati tubihebe, kuko turegeranye, naho tugenda ntacyo tugiye kuberaho, turapfuye. Yesu nadufashe. Ndiko navuga situation bari bagezemo. Bari bashitse ahantu babure pfo na ruguru, bari bashitse ahantu baburanirwa kubw'ibyaha babayemwo. Barashika ahantu Imana ibaheba, Imana ngiragira intuntu, Imana irabareka, ibasuka ikiza kirabatera, irareka yirabirijya. Yesu nadufashe. Imana icatuma Yoweri abera caragenda. Nuko rero bari bageze muri ico gihe twasomye, Imana ikirababurira ivuga ngo ngo naho bigeza, ngo naho byoba bigeze ngaha.
Yesu nashimwe. Ngenda kubwira ngo naho ibyaha byawe byotukura tukutuku, naho byoba bigeze ngaho uko bingana kose, uwo munsi ni uw'imbabazi. Yesu nashimwe. Aho byoba bigeze hose, nimba warasibye kubyihana kenshi, hariho umuntu ashobora kwibaza ati ibi byaha byanjye byararengeranye, nta n'ikimazi sinzosubira no kubyihana, je byaranse, sibyo? Akavuga ati noneho ndahebye n'ibikorwa by'Imana ndabihebye, nigiriye, akabona ko byanse. Imana ituma kuri Abisirayeli ngo naho bigeze ngaho nimungarukeko. Yesu nashimwe. Nimungarukeko n'imitima yanyu yose, mwisonzesha murira muboroga, ngo imitima yanyu abere iyo mutabura ariko atari impuzu zanyu, kandi mugaruke kuhoraho Imana yanyu, kuko ari nyabuntu, yuzuye imbabazi, iteba kuraka, igira ikigongwe cyinshi, kandi yigarura ngo ntizane ikibi. Yesu nashimwe. Aca aravuga, uvugishwa n'Imana aba ku 14 ngo ntawe ubizi. Yesu nashimwe. Ngo kumbure yohindukira ikigarura ikibasigarana umuhezagiro. Niwo mafu y'amashikanwa n'ibiturire byo gushikanira uhoraho Imana yanyu. Yesu nashimwe. Aha muri iyi mirongo hepfo gatoya, abantu bamaze guca bugufi, abantu bamaze kwemera, abantu bamaze kwegerana, bakavuga ati by'ukuri twarakoze ibyaha, turigaruye, bakisonzesha, bagasubira bakagarukana imitima ku Mana. Imana yarigaruye. Umurongo wa 18, Imana yarabahitanije umugisha. Yesu nashimwe. Ngo kumbura Imana yabahitanije umuhezagiro. Haleluya. Kumbura Imana yabahitanije umuhezagiro. Uyu munsi hari umuhezagiro ihitaniza abantu bihanye. Yesu nashimwe. Siko hari umuhezagiro. Bene data, Imana yacu ni nziza, yuzuye imbabazi, yuzuye ikigongwe cyinshi, naho waba warayirakije ibihe byinshi birebire, ibyaho ukabikora uyu munsi, haleluya, iriteze ko guhitaniza umugisha. Yesu nashimwe. Upfe kubyemera gusa, maze uhoraho ngo agiririsha igihugu ciwe. Erega uhoraho ntahato umuntu atamutaye, kuba ari ugukangira gusa, ibiri kwiregeranya igashiramwo akantu ati garuka. Haleluya. Erega irakubona wirutse wangaye, igashiza n'akantu ikaraba ukuntu igira, siko? Haye mugacuburanirwe nka Baramu, ariko arahushagirika, ariko arondera amaronko, ariko aragenda, ituma indogo ati genda ufyondere kuri kiya gihome. Yesu nadufasha. Irafyonda, yumvise bikomeye aturubuku, mbega wandogo bawe ibyo nibiki. Yesu nadufasha. Mugabo yari Imana. Imana yakoragira ati mbe ntiwogarura agatima ukagaruka. Yesu natugire neza. Nguhoraho agirira ishaka abantu biwe. Yesu nashimwe. Abantu bihanye, abantu bejejwe, ngo Imana irabagirira ishaka. Yesu nashimwe. Ana sama jambo bivuga ngo azobaburanira, azobakiranira. Aha ho yavuze ngo naho musigaye mu bwera nyange, inzige zabimaze, naho musigaye muri mu karere, baba ngo amahonda yaraheze, ngo imyerayo yaraheze, ngo vino yaraheze, abantu bari bunye. Umuntu yahora totahaye asigaye ari kugati. Ibuke wa mugene ariko aravuga ati tubihebe byose. Yesu natugire neza. Mugabo bari muri uko nyene. Uhoraho abonye kwihana kwabo, abonye gukizwa kwabo, abonye guhindukira uko mu mitima, abantu kono bahindukiye, nguhoraho bimukora ku mutima, abagirira ishaka, arabahindukirira nabo. Ya Imana nishimwe. Yesu nashimwe. Arabahitanize muhezagiro, sivyo? Ngo n'amahonda isubira kuyakikimbya bararonka, ngo uhoraho yishura abantu biwe, atengira mbarungikira amasaka na vino n'amavuta ya elayo, maze muzota kabi, kandi sinzosubira kubahindura gatukisha mu mahanga. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana nihabwa icubahiro. Imana irahindukirira abantu. Naho byari bimeze uko, pole sana, garuka. Haleluya. Imana irakiranira abantu bayo, Imana iragirira neza abantu bayo, naho bageze kure,
naho babageze ahantu habi imana irasubira ikabambika. Umuntu yari yarahetse ko gahuza, mwibuke wa mwana w'icangazi yarayagiye arayibyiwe arakora ibyaha by'ishano arakora byinshi mugabo ahindukiye kwasi. Amena. Wagakiza ngo kari ku munwa. Haleluya. Avuga ngo data nacumuye kuri wewe, cumura no kuyo mwijuru, ntibimbereye kwitwa umwana wawe, ehe ndagarutse none nungirira imbabazi. Haleluya. Ijambo riva mwijuru ngo mwana wakoze ibyo utazi ndaguhariye bagishuri. Haleluya. Imana iradukunda bene data. Ninde yayirakije? Ninde amaze iminsi agendera mu bintu biratse Imana? Ninde ari muri ibi byaha by'isodomu n'igomora naho byoba byaratukuye tukutuku? Uyu munsi uze kwa Yesu kandi ahandarangije bene data. Iri ni ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza. Yesu. Yesu nashimwe. Wumvira ijwi ririko rirakwinginga, wumvira ijwi ririko rirakwinginga, wumvira ijwi ririko rirakwinginga mugenzi, wihane bigishoboka. Byukuri ijambo ryavuzwe kandi nta bindi. Umuntu wese nace bugufi umutima wiwe yiyereka Imana. Dusabe mwarimu asabira imbabazi aba bantu, ibisigaye Yesu abahezagire. Turaguhimbaje mwami nyenisi n'ijuru, turagushimiye ko ari wewe wigarukana ko imitima y'abantu bawe. Turagushimiye kuri rino jambo mwami ucuriye ishengero. Niwe wavuze ngo nimunkoraniriza abantu ndabacura amajambo nabo bige kunyubaha. Urakoze aba bantu mwami wigishije kukubaha, bagombye kugumbira Yesu gukundana nawe, kuko gukundana n'Imana no kwitondera ibyagezwe byayo. Aba rero baje kuvyitondera, baraje Mana bariko barakwaturira aho banyuranije nawe, barakugarutse ko mwami. Tugushimiye nawe ko wamuteze ibiganza nka wa muvyeyi w'umwana w'icangazi nyakubahwa. Urakoze mwami ko mwijuru haba umunezero iyo imitima nk'iyi igarutse ku Mana. Yesu uragahezagirwa. Aba rero ko baje urakoze Mana. Twumvise ngo icaha ntigihona, icaha ntigitavalor, niko twumvise. Igihonye icaha, iki kibuza valor, iki kibuza ubushobozi, iki gikuraho n'imbabazi n'amaraso ya Yesu. Turabasengerera mwami, bagirira imbabazi, bagirira ikigongwe. Twumvise ngo noho byotukura tukutuku ari byaha abantu babona ati umuntu yakoze ibi nakahebwe. Urakoze mwami, amaraso yawe Yesu aravyeza byose bikavaho mwami. Turagushimiye aba bantu mwami, kumbure harimwo abari bameze nk'abiki gihe cy'isodomu n'igomora bakoze ibyaha by'ubuyobe. Turagushimiye mwami uhoraho, warungitse umwana wawe kuza kurondera abanyabyaha, ntiwamurungitse kurondera abakomeye, wamurungitse kurondera abagwaye. Yesu nico cyakuzanye, kurondera abagwaye, kurondera abanyabyaha ngo bihane. None mwami baraje, turabasengeye mwami, suka imbabazi zawe Mana, suka imbabazi ku muntu wese ariko arakwaturira bya byaha yagendeyemwo bikuratsa. Turakwinginze usuka imbabazi kw'igihe cy'imbabazi kikiriho. Maraso yawe mwami Yesu naboze abatunganye kuri gito na kinini, kuko cyaba gito cyaba kinini ingero nimwe n'urupfu. Aba rero bagombye gukira urupfu. Turabasengeye mwami, turabaherekeje Mana. Amaraso yawe nakureho ibyo byaha mwami, nubifute ubisibanganye, ubakureka imyambaro y'ubuhoma, ucubamba ku mwambaro. Haleluya, umwambaro w'umugeni, mwambaro mwiza cyane.
turakwinginze ubagire neza kandi turabasengeye Mana wavuze ngo uzoca ubagaburira abatakabi turabasabiye inkomezi Mana ntibasubire kugendera muri ivyo bibi turabasabiye ubushobozi Mana bashoboye kugenda barabigwanya kandi babineshe kandi dusenze Imana ijambo ry'Imana bwa ngo kubana n'ababi konona ingeso nziza abahora babigenderamwo Mana ucubazana bagendane n'abantu bawe bagenya abakobwa bawe bari kugira ngo bikunde Mana bagendane ingeso nziza kubo hanze urakoze Mwami kubahariye urakoze cubuzuza mpwemu cya kimenyetso kibashire ko Mana cya kimenyetso bigaragare ko batakibigenderamwo bigaragare ko batakiri hariya ariko berejwe uhoraho bashire ku ico kimenyetso uzobukoze urakoze kubujuje mpwemu urakoze kwa ikimenyetso icyubahiro gitaye wawe dusenze mu izina ryawe gera Yesu amen. Imana irakoze imaze guharira none aciye isezerano hari isezerano ryo gushumbushwa hariya kuri Yoweri 2:5 avuga kandi nzobashumbusha iyo myaka mwamaze inzige zasanga ngo y'ibyanyu Yesu nashimwe 24 avuga ngo imbuga zizokuzura kw'ingano n'amata azobogaboga vino n'amavuta ya elayo tugira dusenga Imana tugira dusaba Imana umugisha umuntu wese abona ibyiwe byayotse mugabo akaba aje imbere y'Imana aciye bugufi amaze gusaba Imana imbabazi tugira dusaba Imana dukomorere ninde yumva yohaguruka abona ibyiwe biriko biragenda nabi ninde abona buraniwe muri iyi minsi uku kwezi kuraremereye ariko umuntu wese afise n'umutwaro twumva ko Imana izosendanisha Imana izodushumbusha abantu bayigarutse ko n'imitima yabo yose Imana izobashumbusha ivyo babuze Yesu nashimwe ugira umwete wo gushishikara ntibibi bishobisho vya hano gusa ariko ugira umwete wo kumugumako Mana data wa twese uvyagiye mwijuru turagushimiye imbabazi zawe zamahe ibihe bidashira ni koko Mana ibintu vyomera nabi ibintu vyoba bibi kuko bitari mu mugisha wawe Mana bitari mu mugisha wawe ibintu ntaco vyovamwo none Mana abantu bawe bamaze guca bugufi abantu bawe bamaze kwihana bimwe bitana uburake bwawe bimwe bituma ukinga ukuboko bimwe bituma ukinga ijuru Mana yo mwijuru none ngaba barahagurutse Mana bihanye bishishitira baravuze ati dusubize wa mugisha wa kera dusubize ya misi ya mbere dusubize ya mavuta ya mbere Mana turasenze ucunchura amavuta mu mitima y'abakwizeye abantu bawe batotare bareke kuba Mana gatukisha abantu bawe baje kwinyama abantu bawe bagira amahoro abantu bawe bagira umunezero bimenyekane ko batowe n'Imana bimenyekane ko ari abantu b'Imana ewe Mana uharira ewe Mana ukunda guharira gendera aba bantu mu bibazo byabo mu marushwa yabo aho bari hose muri iyi minsi umuntu yavyutse gutakambira Mana we uri Imana irema uri Imana irema uri Imana irema bizane bireme aba bantu bari baburaniwe baronke ikibagira ikimazi ivyo bipfuza babironke uko baguciriye bugufi nk'uko Mana urakoze n'abantu bagwaye bamaze iminsi baremerewe mu mibiri turabasengeye naho bigeze kure turasenze Mana kora ibitangaza kuko uri Imana ikora ibitangaza kora ibitangaza abagwaye bakire kora ibitangaza abagwaye bakire kora ibitangaza barushore mu ruke urakoze uri Imana natwe turakwizeye
kandi turazi ko tuzobibona mu izina rya Yesu. Amena. Amena. Nuko musubire mu bibanza mwese abakira ayo majambo. Yesu abahezagire.